Mukijeho udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyene yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye ajyanye rero n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, igisata cy'uburimyi, amagara y'abantu, umutekano ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kugenda mu nyuma rero gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Rero munsi turafise amakuru, reka tubashitseho zimwe mu ngingo nkuru amakuru agira yibande ko bimwe mu vyaranze umugirwa wo gushingura umushikiranganje Gabi Bugaga turaza kubibashikiriza muri aya makuru. Naho mu yandi makuru, Makamba mutamakazi w'imyaka irenga 60 yatewe bunyamaswa inyuma yo kurwanya ukudahanwa. Rero aya makuru tubashikirije kuri izi mfunyafunyi ndetse n'andi tutabashe kubashikiriza, niyo tugiye kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka rero mbere yuko tugera ku buryo bw'idonido nisabire utari wafise nda subscribe cyangwa se sabone kugira ufite kumaza amakuru ajya gushikira kugihe. Ni mu nyuma rero kujya ubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Tudatevye reka tubandanye n'ayo makuru ku buryo bw'idonido. Bimwe mu vyaranze umugirwa wo gushingura umushikiranganje Gabi Bugaga. Ese yaba Bugaga yagarutse akabona ingene atawunezwe ivyiwe, ingene ariko avugirwa na societe civile yakumigwa. Ese ingene yabikoreye ivyo bintu kugira abigereko yemwe kuri iyi si vyose n'ubusa. Ubu n'ubutumwa twahawe n'umwe mu bategetsi yari umugenzi akomeye wa ministre Gabi Bugaga. Umushikiranganje Gabi Bugaga yashinguwe mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda kuwa 28 Ndamukiza 2026. Hari abategetsi batari bake bamuherekeje ubwa nyuma, ariko nk'uko leta idashaka gutohoza uko uyu mushikiranganje yishwe, niko no kumushingura vyabayemwo vyinshi bitangaje. Neguro yuzuye igipfungu. Kuva Gabi Bugaga apfuye harabaye ikintu gitangaje mu bategetsi bava muri CNDD FDD mu magroupe WhatsApp bahuriramwo, nta hakoreshejwe ijambo ngo baramuriye, ariko mu buryo bweruye nta uvuga. Abategetsi buzuye ubwoba. Ejo mu gatondo benshi baguma babazanya uko ibintu biteguwe. Harabayeho urukurukuru rwavuga ko umuryango wo hafi n'abategetsi bo hejuru aribo bonyene barekuriwe kuja guherekeza ubwa nyuma umuhisi Gabi Bugaga. Hari bamwe kwabaye nko gutimba, baraja kuraba uko bimeze. Gusezera ikiziga vyabereye ku muryango wa Cathedrale Regina Mundi, hanyuma abaje bakaca binjira mu isengero, ari naho habereye imisa yo gusezera umuhisi. Hari benshi batitavye imisa ariko bahavuye bashika ku Mpanda. Abo bose bagiye kubera bari bamaze kumva ko President Ndayishimiye yitavye imisa, hanyuma barumva ko abantu bose barekuriwe kwitaba igikorwa cyo gusezera Gabi Bugaga. Ubundi bari batinye ngo bohava baboneka nabo hamwe bo kwitaba bagasanga umukuru w'igihugu atavyitavye. Ikiziga
tekeye bidasanzwe. Ku muryango wa Cathedrale Regina Mundi isanduku irimwo Gaby Bugaga yari yuguruye kugeza hagati, ahandi hapfutswe n'ibendera ry'igihugu. Ikiziga cari gitekeye bidasanzwe n'igitambara kimeze nk'ishuka, umutwe wose wari upfutswe kiretse agace gato cane kerekana umunwa, izuru n'amaso. Ikibazo kuri bose cari bashatse kutunyegeza iki? Boba bashatse kutunyegeza hamwe yakubiswe ikintu mu ruhanga, banyegeje vya bimenyetso ko yoba yararashwe. Niba afise inguma mu mutwe, ni kubera iki ata maraso yigeze aboneka mu modoka yitwa ko yagiriyemwo isanganya? Evariste Ndayishimiye ntiyashitse ku mpanda. Abategetsi batari bake barashitse guherekeza Gaby Bugaga. Perezida Ndayishimiye yaraje mu misa, amashusho menshi amwerekana aravye nk'uhunga. Prosper Bazombaza, Nestor Ntahontuye n'abashikiranganje batari bake niho bari kandi barabandanije gushika ku mpanda. Mu nama nkenguzamateka, umukuru wayo Gervais Ndirakobuca n'ibiro vyiwe vyose baritavye. Abagize CENI, abatwara CNC, RTNB n'ibindi bisata bimwe baritavye. Ariko hariho n'ibindi bisata vyinshi bikomeye bitahabonetse. Reveriyyo Ndikuriyo n'umukenyezi wiwe niho bari. Ndikuriyo yabonekesha umubabaro mwinshi cane, ijisho ryiwe ntiryava kw'isanduku. Gaby Bugaga yari nk'umuhungu wiwe muri politike, ni nawe yamubera ijisho muri CENI, mu nyuma muri leta. Gaby Bugaga yamwita Fandi. Indongozi zose NDD-FDD ku rwego rw'igihugu zaherekeje umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Perezida Ndayishimiye ntiyabandanije ku mpanda, ahashinguwe umushikiranganji wiwe. Yavuye ngaho hanyuma anyarukira ku biro kuri Ntare Rushatsi House. Bamwe mu bashikiranganje bavuye gushingura Gaby Bugaga basanga Perezida Ndayishimiye yahejeje kubabogoza. Abo ni Redwin Baradahana na Damien Niyonkuru. Umusubirizi wa Gaby Bugaga nawe yaza yamaze kugenwa, Everine Butoyi. Angeline Ndayishimiye ntiyahonyoye muri ivyo bikorwa. Uwabonetse cane ko yasivye yabaye umupfasoni w'umukuru w'igihugu, Angeline Ndayishimiye. Ubundi amenyerewe akunda kuboneka cane mu birori bihambaye vy'igihugu. Gusiba kwiwe guherekeza Gaby Bugaga kwasize ikibazo mu bantu. Uwundi yatangaje benshi n'umukuru w'inama nkenguzamateka Daniel Geras Ndabirabe. Mu gihe izindi nzego zose zihambaye z'igihugu zari zaserukiwe, inama nkenguzamateka siho yari. Abashinga amateka barakoze ejo ukuri kwamye, barakoze rwose kuri uwo munsi. Abahoze batwara Burundi, Sylvestre Ntibantunganya
na Domitiye Ndayizeye cyo kimwe n'abapfasoni ba Perezida Nkurunziza na Perezida Ndadaye nabo nyene ntibahabonetse. Biboneka ko batatumiwe nk'uko vyahora bigenda mu birori bihambaye by'igihugu. Umukuru wa leta nta jambo yavuze. Ikindi cyatangaje benshi ni ingene umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye yashikiye aho bashingura umuhisi ariko avayo atavuze ijambo rya leta arongoye isezera umushikiranganji wiwe. Umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi Lieutenant General Gabriel Nizigama nawe yavuze ijambo ahanini ryari ryerekeye ibyaranze umuhisi. Kuva umushikiranganji Gabi Bugaga apfuye nta jambo na rimwe ry'abatwara igihugu ryavuzwe. Ahanini biboneka ko umwengo bariko bahunga ikibazo gihambaye c'amatohoza. Uretse itangazo ryo kubika ryasomwe n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima amasaha make nyuma y'itorwa ry'ikiziga ku wa 16 Ndamukiza 2026, nta kindi leta iravuga. Mu ncamake nta matohoza azobaho. None niba umushikiranganji ashobora kwicwa akagenda gutyo, ninde asigaranye agaciro mu Burundi? Amarira n'ukumigwa kw'abagenzi ba Gabi Bugaga. Gabi Bugaga yarazwi cyane mu ba CNDD FDD, yari umuntu w'umwete udasanzwe, akaba n'umuntu aryosha ikiyago. Iruhande yiwe nta rungu ryabaho. Muri 2020 Gabi Bugaga yarakwiye intara zose z'u Burundi yamamaza. Evariste Ndayishimiye urupfu rwiwe rurafise abo rwababaje muri CNDD FDD ariko ntibashobora kuvyerekana. Aho bariko baramuherekeza hariho abategetsi baboneka ko buzuye agahinda. Omuzimani Emery Tona Kanyana vyaramunaniye kwihangana ararira. Bamwe mu bashikiranganje baraboneka ko babaye cane. Hari bamwe bagezaho bibaza bati burya dufise agaciro kangana gute muri uyu mugambwe no muri iyi ntwaro? Bugaga ni igiki atakoreye iyi ntwaro kuva yinjiyemo, none agiye atanushobora kumushira kuri stati gusa? Twabivuze, mu ntwaro yubakiye gusesa amaraso nta n'umwe aba akingiwe. Benshi barihenda ngo ubwo bwicanyi bugenewe abandi, yamara umwicanyi n'umwicanyi kuri hose. Irya mpanuro ya Perezida Nkurunziza w'Abarundi barakumbura bayishire kumuzirikanyi. Inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Rero nguko uko niko vyari vyifashe. Aya rero reka tubandanye n'ayandi makuru. Makamba, umutamakazi w'imyaka irenga 60 yatewe bunyamaswa inyuma yo kurwanya ukudahanwa. Makamba mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi. Umutamakazi w'imyaka irenga 60 avuga ko yakubiswe bikomeye mu gihe hari imishamirano idahera ifatiye ku bwicanyi bwabaye mu mpera za 2025. Ariyamiriza co kimwe n'abandi banyagihugu ibikorwa vy'ububisha gukubagura bukorwa ku bantu
ko begereye umuryango w'uwishwe babagiriza ko biyamiriza ukudahana n'ukunanirwa gukingira abasivili. Mu ntara ya Burunga, komine Mpanda, ku mutumba wa Kizingoma, umukenyezi w'imyaka irenga 60 avuga ko ariko aratotezwa, akorerwa mabi kandi agakumigwa na bamwe mu bategetsi na bamwe mu banywanyi bakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwo mukenyezi azwi ku izina rya Anastasi Gakobwa avuga ko yakomerekejwe bikomeye ku jisho mu ijoro ryo kuwa gatatu uheze. Kubw'intahe zegeranijwe muri ako gace, yatewe nk'isaha 2 z'ijoro mu bunywero bikozwe na Nyumba Kumi azwi nka Nyabenda. Ku bw'ayo makuru nyene, uwo mugabo yamuteye ibuye mu maso amaze kumubwira amajambo y'iterabwoba, harimwo nayo kuvuga ko vyago bitagaruka kabiri. Iryo buye ryamukomerekeje cane ku jisho, bituma bo mu muryango wiwe bagira ubwoba ko ashobora no kutazosubira kubona. Abanyagihugu benshi bavuga ko Anastasi Gakobwa yatanguye kugirirwa nabi kuva aho aseruriye ko ashigikiye umuryango wa Victor Niyonzima. Umuhungu wiwe Boris Niyonzima akaba yishwe mu mpera za 2025 mu buryo budasobanutse neza. Kubw'amakuru ava muri ako karere, uwo musore yari yiteguye gushinga urugo yishwe n'abantu bavuga ko bo bari imbonerakure urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD, kandi hakavugwa n'uruhara rw'abategetsi bamwe bo mu nzego. Ivyo birego ntivyemezwa n'indongozi. Nyuma y'iryo bara, abantu 7 bari bafashwe, harimwo umukuru w'umutumba wa Kizingoma, umwe mu ndongozi za CNDD-FDD ku rwego rwaho, hamwe n'imbonerakure nyinshi. Ariko inyuma y'amezi hafi 2 bapfunzwe, bararekuwe na sentare nkuru y'igihugu y'Amakamba. Abanyagihugu bavuga ko habayeho igitsure ku butungane cagizwe na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mu ntumbero yo kurekura abo bari bapfunzwe. Aha kandi aya makuru ntiyemejwe mu buryo bwigenga. Kuva ico gihe, Anastasi Gakobwa avuga ko abayeho mu buzima bugoye. Avuga ko yakuwe mu bikorwa bitandukanye ngirakamaro ku mutumba, harimwo no kutemererwa gusuma mu maduka amwe canke kuronka ifumbire yari yararishe. Avuga ko kandi ko ariko arakumigwa mu buryo bwinshi. Umuryango wa Victor Niyonzima nawo avuga ko uguma utotezwa mu buryo bwo kwihora, hari birimwo gusimbura ibintu vyabo, konona amatungo no konona imirima, nko guta umunyu mu mirima, hamwe no guterwa ubwoba incuro nyinshi. Nyuma yo guterwa, Anastasi Gakobwa yarituye igipolisi, nk'uko abo mu muryango wiwe babivuga. Uwo yagiriza yaragiye kwitaba, hanyuma ararekurwa. Ivyo bikaba vyongereje iciyumviro c'uko hari kudahanwa mu kibano.
uwo muryango uvuga ko wagumye witura abategetsi batandukanye kuva Boris Niyonzima yitavye Imana ku wa 13/2026. haranditswe ikete rijanwa kurongoye igipolisi mu ntara ya Makamba ririmwo kopi zishikirijwe na buramatari wa Burunga Parufe Mboninyubaka, musitanteri wa komine Makamba Prosper Bizimana hamwe n'umukuru wa zone Kabuye basaba ko bakingirwa nk'uko babivuga. gushika ubu nta nyishu ifadika iraboneka iyo guhagarika iryo terabwoba. Kubera ivyo, Anastasie Gakobwa n'umuryango wa Niyonzima basaba abategetsi babijejwe amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu gufata ingingo zikenewe kugira bakingirwe hanamenyekana ukuri kose kuri ivyo vyabaye. Aya makuru niyo twari tubafise, none dushimira wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahwema gushikiriza kuri nebesha kurenya yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho turushikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, kandi rwose niteka n'umunezero ntangere kuba tubafise. Turabakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.